Reka ndabaramutse mwese icyubahiro cyanyu mwese ukimana yakimutije. Kuri uno munsi n'igenekerezo rya 12 ukwezi kwa Munyonyi mwaka wa 2021, Million Makers Company rero ikaba yishimiye kubona ibona uno munsi, akaba ari umunsi ugira kabiri twongeye kwicarana n'ibinyamakuru bitandukanye n'abamenyesha makuru batandukanye kugira ngo bishobore kugira icyo tubashikirije mu byo dusanzwe dukora. Mu bisanzwe turakwije umwaka n'amezi agera kuri abiri dukanguye gukora Million Makers Company, aho uheruka wari mu Nyakabiga tubabwira ibijyanye na maison de production izo bifise guhinyanyura indirimbo zo kumviriza amaudio hamwe n'amavideo y'amasanamu. Ikibazo cyabajijwe ahanini nyamukuru cyabaye ikibazo kiboneka mu guruye ino maison de production ejo cyangwa hirya y'ejo ntibucya tubona abaririmbyi cyangwa ingoma mwatanguranye nabo, ariko rero baravuze tuti oya turacyatitondeye, turacyariho turaraba ingene tubigenza kugira ngo tutangure gukorana n'abaririmbyi. Hagati ngaho haraciyemo ibintu bitandukanye, bamwe barazi ko nigeze kubitura ndababwira nti turafise umuririmbyi, uwo muririmbyi rero turifuza ko mumufasha. Twari twariteguye tuvuga tuti one day tuzogira ibintu nk'ibi turi kumwe n'uwo muririmbyikazi, muga ntibyahavuye bikunda bivanye n'imvo izi canke ziriya. Kuri uno munsi rero nk'uko mubibona twaje hano katimu ni Million Makers Company, jewe akaba gisanzwe ndayibazwa imbere y'amategeko, mugabo twomanza tugashimira uwo bita Kilife hari hano mu Burundi, mugabo nawe afise uruhara runiniya rukomeye cyane muri Million Makers kugira uno munsi murinde muyibona ngaha kandi natwe murinde mutubona ngaha. Mwofasha gatoyi kamushimira tukamukundira amashyi. Kubw'ibyo rero kuri uno munsi tugiye kubereka abaririmbyi Million Makers igiye gukorana nabo, ariko mugabo kandi uheruka murabona ko uheruka twari batatu, ariko murabona ko timu ari niniya. Uheruka yari jewe n'abaproducteur babiri, AP on the beat hamwe na Chizobo. AP rero umuntu byo byiza kare gukura yarakuze arasohoka muri Million Makers, araronka studio yindi nawe ashobora gukoreramo wenyene. Chizobo ndazimuzi niwe twari kumwe, niwo ubona ngaha iburyo bwanje hariho X-Ray, uyu ni wasanzwe afise 257 films ari nayo isanzwe ikora amasanamu nka Million Makers. Niwo rero mubona yitwa Idi Bampenda, izina ryiwe rero tumumenyereye ko cyane ni X-Ray Bam, no kuri Instagram yo ni izina akoresha. Hanyuma ngaha hariho uyu bamwita Filme, n'umuhungu twikorako cyane iyo dukeneye amadesign atandukanye mama mubona Million Makers dukoresha. Ariko kandi hariho ino misore n'inkumi mubona ngaha, uyu bamwita Samuel, benshi muramuzi abantu mukurikirana cyane umuziki. Uyu yarahiganye no muri Primusic iheruka yatwawe na Tetero Robert, yapfiriye mu gice cya kane gishiri cya nyuma n'iheze uriya uriya nabwo murantunga. Twahisemo rero kubana nabo kugira ngo dukorane nk'umuririmbyi azohora aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana zimwe bita gospel. Hariho uno mwigeme ari hagati twe dukunze no kumwita mushiki wacu kandi n'umuhererezi wacu, yitwa Igiraneza Lancia, asanzwe akoresha izina rya Lancia Butterfly kuvuga zimwe mukanabumenye n'izina asanzwe akoresha mu bijyanye n'uno mwuga wo kuririmba. Ni umwigeme tutogaruka cyane kuri kahise kiwe, ingene twahuye n'ingene byagenze, mugabo n'ibintu kumbure azobwira umwanya wo kubatemberera mu biganiro bitandukanye mukamubaza akababwira ingene yashoboye guhura na Million Makers. Kandi rero tukaba tunishima, ni umukobwa ari talented, mu ndirimbo nyinshi muzokumva niwe aba yaziyandikiye, amamelodi niwe aba yayirondereye. Urumva ko si ibintu bikunze kumenyerwa cyane ku mwana w'umwigeme.
uno munsi rero tukaba tumuzanye imbere yanyu kugira ngo mushobore kumufasha kugira ngo amufashe abandi. Indirimbo yiwe nshasha uno munsi yasohotse kubera ko bavuze tuzana abaririmbyi hanyuma tuzi uko nyine ataco tuzanye indirimbo yitwa Ntunde Kure iri kuri YouTube yiwe channel yitwa Alanti Balafly, bashobora gukorera kuri YouTube rero mukayiraba mukayivuza mukayikundisha n'abandi kugira ngo bibandanye kugenda neza. Hariho uyundi ngaha yitwa Jocelyn Muhizi, mugabo izina ryiwe tumumenyereye ni Jocelyn Wood muri Mirror Makers kugira ngo abantu bajye kumutahura gusumba. Uyu rero nawe nyine akaba ari umuririmbyi azoririmba secular music binashimwa azonahimbaza Imana kuko ntizo inspiration z'umuntu nziza. Uyu rero nawe nyine akaba ari umwe mu baririmbyi bagize Mirror Makers, icyo twahisemo kwita The Makers Gang. Ukuvuga rero yuko uyu nawe nyine vuba cyane tuzobitura kugira ngo mushobore kudufasha ibijyanye no kumufata mu bwoko bitarenze mu zibiri turibaza hagati y'igenekerezo rya 2024 na 2027 indirimbo y'ibizosohotse, mu gihe uriya nawe tuzoza kurangiza nawe umwaka w'icumi na kabiri kugira ngo dushikirize igikorwa cyiwe. Mu bisanzwe rero ikindi kintu nyamukuru novuga bijya twakaba gukorana n'abaririmbyi mu bijyanye no kugeragezwa, ariko mugabo twari bwashike ku rugero rwo gusinya kontra kugiranira amasezerano hagati yawe natwe nk'abantu bagiye gukorana ko muranzi ni business byaba bigoye rimwe na rimwe biragera bigahinduka. Uno munsi rero twebwe turaje dufise akantu kiwacu twisangije n'abantu bake bakunda kubabwira ibintu biri mu makontra yabo n'abaririmbyi babo, kuko benshi bakunze kuca babaza ngo bazobaha amazu bazobaha imiduga ngo bizogenda gute. Mugabo ngo ndababwira ukuri umuziki ndawubaye n'iminsi myinshi, iyo umuririmbyi atatu yinjiza nawe ntaca heza akaronka. Umuntu azoza akubwira ngo nzogura inzu utarayubaka cyangwa utarakora kuko bishobora gutuma wubaka inzu azoba ariko araguhenda, icyo biba bya bindi by'abasangiye gusa bitari bisuma. Ukuvuga rero yuko iyi ni kontra y'abaririmbyi bose bo muri Mirror Makers, igizwe na page zitatu. Twagomba kwiga turandika ibintu byinshi, twagomba kwandika ibintu biri clear kandi biri precis, n'amasezerano ari hagati y'umuririmbyi hamwe na sosiyete ya Mirror Makers. Umuyobozi wayo arasinya akongera agasinya ko n'umuririmbyi wenyine ubwiwe. Ingingo ya mbere ni ukuvuga ko sosiyete ya Mirror Makers yiyemeje guhagararira ibikorwa byose by'uwo muririmbo mu kiringo kingana n'imyaka 2, mukorera indirimbo audiovisuel muri icyo kiringo cyavuzwaho hejuru, kumufasha kugira promotion bisigura kumenyekanisha ibikorwa byiwe ku bakunzi babyo muri kino kiringo, kudandaza ibyo bikorwa nk'uko ari byabo. Ingingo kabiri ni iby'umuririmbyi nawe yiyemeje. Sosiyete ya Mirror Makers aremeza ko izohagararira ibikorwa by'iwe mu kiringo bavuganye, kudakora cyangwa kugaragara mu bikorwa mu gihugu icyo ari cyo cyose sosiyete bafitaniye amasezerano itabizi. Hariho kandi igikurikira kivuga yuko kugaragara cyane kubahiriza gahunda izo arizo zose zapanzwe na sosiyete mu gihe cyo kugira imisirema yawe mbere cyangwa itumanaje ya kuri video, tutibagiye ikindi gikorwa cyose sosiyete bamukeneramo bagifitaniye amasezerano, kukirengagiza ibijyanye na promotion z'ibikorwa byiwe kugira ngo sosiyete nayo ibone ko iriko ikorana n'ubishaka. Abwirizwa kandi kuzana text, icyo twita amajambo y'indirimbo yiwe imbere y'uko iririmbwa cyangwa ishikanwa umuhinyanyuzi w'amajwi ayo kizogoya. Twagombye na cyane cyane ntihabeho za ndirimbo ngo yaririmbye ibitutsi ngo yakugira isoni abantu ngo yaziki, bisaba ko lyrics yiwe ayirekoza mu biro bya Mirror Makers ava yuko ishikira connecteur hanyuma ikorwe indirimbo. Ibikorwa rero uko bizokorwa n'ikiringo cyabyo, ikiringo cyavuzwe ngaho hejuru kubaca imyaka 2, Mirror Makers yemera ko izokora indirimbo zingana na 5 kandi ko izosohora indirimbo imwe mu kiringo kingana n'amezi 2. Ibi bikazohora bihinduka bivuye kuri yabo umuririmbyi na sosiyete mu gihe ukeneye gukurikirane ariyo album cyangwa EP.
turashobora kuruhuka umuntu avuga ati umuririmbyi wanyu dukeneye album yiwe urumva ko muri kontra bitarimo mugabo hazoba ibindi biganiro tuvuga ati iyo album turashobora kuyikora cyangwa iyo EP turashobora kuyikora bivanye n'ingene batwituye mugabo amasezerano yacu muri kano kanya cyavuga nuko mu myaka 2 indirimbo 5 ama audio video muri icyo kiringo igikorwa cyose kizoshigikwa na societe haba mu buryo cyane mu kumenyekanisha uko ibintu bizogenda rero mu bijyanye no guhembana iki ni cy'abantu benshi bakunze kunyegeza bakakubwira ngo hari ibintu biri muri kontra tutazi mu bijyanye no guhembana rero kubera societe isinye gufasha umuririmbyi atakibanje kumusaba yemeranije nawe ko azohora atora ibice bigera kuri 30% by'amafaranga yinjiye kuri we abaririmbyi bose turi kumwe hari abamaze kuronka amagira atandukanye ndazi baramaze kubona yuko atacu tubarenganya ko ibice 30% byabo bagenda babitahanye ari ibihumbi 100 azoba afisemo ibihumbi 30 ari umuriyoni azoba afisemo ibihumbi 300 ibindi atakubisigura kubera benshi batabiyumvira kumenga ntibagaragara ukabumenya amahera ni makeyi ariko nabonye ko abantu bashigikiye nabo bafise ibintu byinshi bakora kuvuga ko ibice 70 bizoca bigaruka bigoye gukurikira ibice 20 bizoja ku muhiyanzi w'amajwi producer hama ibice bigera kuri 20 navyo bije ku muhiyanzi wa video ibice bigera kuri 30 bizoguma muri societe ya Makers ari byo zogaruka kikora ko kubikorwa vyiwe mu kibazo baba bakeneye kumufasha ibindi bitandukanye hanyuma rero kirazira kikaziririzwa kuba umwiyanyizi washimwe mu byo twavuze aho hejuru ugakoresha ikitabizi kandi n'umuririmbyi ntarekuriwe kwifatanya nawe icyitonderwa muri kontra ya Makers mu gihe umuririmbyi atokubahiriza twavuganye aya masezerano azohagarikwa atakirinze usanga iyo adafise umwanya kugira ngo aboneke mu bikorwa bya societe ategerezwa kubimenyesha imbere y'amasaha 28 usiba muri studio gukora audio cyangwa location mu bikorwa bya video uzoca usubiza uburyo bwose bwakoreshejwe bidakunda amasezerano azohagarikwa unakirikiranwe imbere y'ubutungane kugira ngo ishuri benshi murabizi ngaha wamaze gufata miliyoni ubwo mukoreshe clip video hama umuririmbyi wamubwiye ati location ni neza saa 4 muganga kumubwira ngo ndaje direct akavuga ati rero bari basezeranye ku murango mugabo ntibaye ijoro ndabihenze ikosa rizoba riri umuririmbyi ategezwa kucamenya rero ingene aje ibyo kuko baramuhaye umwanya wo kumanza gusinyara ati bibazo mfise ni umuririmbyi azoba kiri muri aya masezerano imbuga ngukana bumenyi ziwe zose zizorangwa na societe ariko nawe azoba zifise ku burenganzira amasezerano yarangira umuririmbyi afise uburenganzira bwo guhabwa imbuga ziwe kiretse hari deni aheraniye societe izoba yarakoresheje mu kuziteza imbere nitwashiramo idolari ijana kugira ngo postinge Instagram canke YouTube canke ahandi hantu bisigura ko stream canke amahera azoba yinjiye kuzovuga ngo kana bumenyi bizokubwira tuti ayo yafashijemo yategetswe kubigira neza ayo yafashijemo nayo hanyuma yinjiye avuga ati mwebereye akire yamara mwashiramo amayo bisigaye gusanga nayo ni ngaya menya neza aya masezerano rero agiye mu ngiro yagiye mu ngiro kugenekereza rya 2028 kwezi k'umunani umwaka wa 2021 akaba azorangira kugenekereza rya 2023 kwezi k'umunani umwaka wa 2023 nta muririmbyi n'umwe atashoboye gusoma ino kontra bose twaravyemeranyije kuvuga rero icyatumye tubakoranye no munsi kuri Makers